mu Burundi biragaragara neza yuko umuce munini ndetse kugira rusansuma iheruka kuvyerekana yuko imiryango yabeshejweho n'uburimyi ishika ku bice 85 n'ibicindwe kw'ijana, kandi twabonye yuko Uburundi ni nk'igihugu gifise isi ndimwa y'ibirometero kwadrato 23,500 ku birometero kwadrato 22,837 bigize Uburundi. Vyerekana yuko Uburundi ni igihugu c'uburimyi. Mu bw'ikibazo gica kihaba kubera ko uburimyi budatuma abantu bashikira ryahangiro ryo gufungura neza nkuko buca tubihimbaza ku munsi wahariwe ugufungura neza. Muri ico rero twabonye ko intambamye ari nyinshi, harimwo yuko abantu badashikira vyoroshe imbuto zirobanuye, bataronka ifumbire vyoroshe, ndetse n'abashoboye kurima gushora umwimbu wabo bikababera ingorane kubera inzitizi nyinshi zaba mu mategeko, zaba gushikana ivyo barimye ku masoko, byaba amasoko atarema buri munsi ugasanga n'amasoko y'imisi, byose bikabagora. Ati none umuti wowe imwe mu muti twabonye nuko tworeka igisata c'abigenga kikaza gusahiriza igisata ca leta. Igisata ca leta no kuri kirabikora mugabo tuvyemere hari aho leta idashobora kwishikana, kandi twabonye yuko leta ni wewe, leta ni jewe, leta nuriye. No kuvuga turetse ico gisata c'abigenga wewe jewe tukaza tugasahiriza leta, hari byinshi twofasha ugwaruka ruri muri ico gisata kumenya amasoko agezweho, tukabereka ubuhinga bugezweho kugira bubishikire. Ivyo leta nyene ntiyo vyishoboza. Hariho imigambi myinshi ya payeje, hariho ibanki za bije zitanga ingurane, mugasanga ugwaruka ntiruzi ukuntu goshikira izo ngurane kandi bari mu burimyi. Uko kureka rero abigenga bakaza bagafasha gwagwaruka bakabamenyesha bya bindi leta ikora, nico mu rurimi rw'igifaransa bita partenariat public privé. Nuko kuntu rero tureka abigenga bakaza gusahiriza mu gisata c'uburimyi, nibo boza bafasha kugira bwa burimyi buje ku rwego mpuzamakungu, nibo boza badufasha batwereka amasoko ari mu bihugu biriya na biri, bigatuma bwa burimyi bwacu butiharizwa gusa na leta, ariko bubu burimyi rusange aho umuntu ari wese abugiramwe ijambo akabufasha kugira bushike kuri ya mbono ya 2040 2060, yaho uburimyi azoba ari uburimyi bushobora kuvyara ubuzi, azoba ari uburimyi bushobora gufasha gushika igihugu ku iterambere rirama, ndetse azoba ari bwa burimyi bushobora gutuma wa mwene gihugu ahari hose ashobora gutunga amafaranga mu mufuko wiwe.